Je banyitwa Niyonzima banyita Chelsea naje imva Ingozi precisement amasanganzira naje manutse Bujumbura kuri abasatupi ndumufanizi wawe cyane gose abaje maturana mukota ewana barambona ku ma Facebook kuma travaya kambaza ati wosatupi mwe muramaze kubonana ntiwapi ntariko ni mufanizi wanje nkuko nawe fana Cristiano canke uyundi mutarabonana Kazina kanje nitwa Arfan King nkaba ndi umufana wa Satubi kandi benezeye cyane nkaba naje mva mu ntara ya Ruyigi kuba nkunda Satubi nuko ari mu bastari bambere bakora cyane ha mu Burundi nkaba nashoye no kuronka amahigwe turakora challenge ya Beautiful turi muri mariage Satubi turagira iteka aradushiramwo muri video ya Beautiful ubu gushika bigomba kwiza miliyoni 2 kuri yari mwebwe kuri channel ya YouTube ariko nkuko ngomba kukubaza Satubi urimo asa ni wambere aha mu Burundi bahura n'ingorane nyinshi cyane uretse ibi na biriya kandi uragerageza kwifata bivanye n'izo ngorane uburimo uragerageza kubironkera inyishu cyangwa kuvyifatamwo neza ntuce uhuruduka Satubi gushika ubu kutera imbere kandi abantu bagufitiye inzikira nyinshi cyane ugiye gukora iki nanje nitwa Kwizera Diego Melody na jenseruka intara ya Kayanza Kayanza timu satuririyo kuko timu satura mu Kayanza iriyo kandi inakomeye cyane na gusa keshi ibikorwa byinshi kuko nta mashow yo mu Kayanza arigera aboneka kiretse nka Primuzika nyinshi zakorerwa Ingozi wasanga twaba turi hajya turabafana bawe kuva kera na haheze imyaka myinshi gusa je natangiye kumenya urimba inkuru y'ukuri indirimbo inyenteresa cyane ndayikunda mpita yumva mutu Imana ishimwe kuba duhwanye nawe ibindi bibazo nizere ko tuzagushikirwa tukabikubaza nkabamba mu gisagara ca Bujumbura nkabamba nitwa Ines nkabamba mu gisagara ca Bujumbura nari naripfuje cyane kose pate warabizi ko twohura basi nkanakuramutsa none ndaryoheye kandi cyane ariko sinumva nigera bivuga ko ngira sindabitahura ama sinzi ko nagira ko nakabazo kanje merci yaga je nitwa Wilson hanyuma bakaba bantazira Aloya aba sanzwe ndi mufanzo wa King Satubi nkaba ndamukunda cyane sana nkaba nagira amahigwe uyu munsi kugira ngo tubonane live kuko keshi twamubona kumbonesha kuri rero ndanezerewe sana murakoze
naje mva Makamba hanyuma muri commune ya Kayogoro ngira muce mubibona nga a boy from Kayogoro yaga nanje nitwa Liz Larissa nkaba naje mvi Gitega sinovuga ko ari gambe ndakubonye ariko ni gambe twaba twicaranye hafi na hafi kuko mu concert kabisa ahibera nshobora kuhashika bapfuma banyica ndaryoye kubamenya mwantumiye mwavuze ko muri ngaha mukeneye kubona Satbi nanje gose rikavuye ko mwana yiteka kumanuka kuba mu bisagara byanyu mukaza kwifatanya n'abandi muri anniversaire mwari mugize mwerezuma ni mwambonye ariko narumvise ubutumwa hirya nino nico gituma navuze ntireka ngende ndabe abanje abashigikiye kuva ku nkuru yo kuri gushika kuri uno munsi so kugira ngo baza kwanza mugafata akantu kwanza tugagira cheers tugira cheers ubwo ati welcome again mu muryango Midi Gang Empire Avenue Kalfan urakora business ureko uraheze ishuri sereve yo kuba iki yo kuba nde mu buzima cyo ndashaka kuba umurida vision wanje je ndashaka kuba umuntu w'umutegetsi gusa mu ntara nkabura amatari cyangwa nkaba mustane ushaka umutegetsi ukaburi akroko muri bimbi ndubona gusa waba muri bimbi okay je ndi umuntu wa mbere akunda music kubera droge yanje music gusa ibintu sanzwe nkora jewe gushika ubu turakina filme akoro na comedy mu ntari wacu ndi umuntu wa mbere akina comedy mu ntara na filme nabandi bantu baraboneka atari twebwe urumva muri ico gihe nivyatera imbere nanje ndakeneye support yawe nkuko nanje ndiko ndakora support kuri we okay nukuvuga reko kugira nzoduge nanje menyekane egare ko satbazo yasize mu kuboko naco byose bica mu nzira nziza zigororotse amabuga aca gushika nibaza yuko kugira ngo umutegetsi ubanza kwiga ugaheza amashuri ugafollowinga ukigasoma ibitabo byinshi hakaba abanyapolitike benshi ajya umunyapolitike akwinspira ninde abanyapolitike dufisamo uhanza kwinspira cyangwa abantu bakomeye ku isi bagiye barubaka isi barubaka societe bagiye baserukira abandi baraba leaders ninde umuntu akomeye ku isi following babaki abantu sankina kejeno wanara ndashura kubona narakunze histoire ya Osama bin Laden Ogo mahumu terrorist my bro rumba ni hatari kabisa umuntu wese followinga ikintu sero nuko nacemera umuntu sero nuko namwemera ndabyohewe nukuvuga jewe mba naraje school kaminuza uyu mwaka gusa benshi narajeje ishuri gusa baragiye mu matwi cyane babonye ingene nkunda Satbi ivyo nkora n'ingene ngo no mu ntara bibikugune bizwi baratera ubwoba mama aragira ati uyu muhungu wawe niyaja kwiga university Bujumbura egare ko azoca cika umusazi azokwishinga kwa Satbi nazofatikaye mama wamaze kwimugagiza ati ahubwo reka yigeruguru nyene anje mama ndamwangira ati je nzofuma ngenda ku mwaka mugani je nige muri Buja gusa nawe bagwa bamutera ubwoba ngo yango niyaje Bujumbura ngo namanyagwazi nanye na Satbi ngo akamukunda kuraha ngo umuhungu wawe ntazogaruka okay none icyo navuga urangyohe ratujyohereje kuko ushaka kwiga mu gisagara mu Bujumbura
why mba mbona atari ibintu birenze nanje ndagomba kubuja primaire nayize ruguru secondaire ndayiga ruguru gute no canigana kubuja kandi bavuga ati akanyoni katagutse nikamenyo bwiza urazi harimo gushaka na Harvard University uwo yiga university iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe yigisha abategetsi ba mbere bashyubingi no muri mwe yasohoye abategetsi benshi barongoye Afrika muri no myaka ariko je nkeka kwiga ruguru ari ico kintu ca mbere ciza paraporo yo kuza hano harasamaza ni mu gisagara nyene cyo byumva and gukurikira satbi sinibaza ko ari uguca wanka amashuri cyangwa kugirane ngira ngo abo bamubwiye mama barakabije kuko no munsi umuririmbyi shaka gusinya amakontra akomeye umuryango ukaronka amafaranga biratandukanye na ya myaka iheze ni ukuvuga yuko abavyeyi bacu baba bagomba gutahura ahubwo babonye talent ku mwana bakayameliora igakura nico mbona ubona gute kubwanje ahubwo uko vyari bibi ni ukuvuga ko vyari ko biraboneka ko namwe abaririmbye mufise talent kandi bisigaye biboneka yuko n'amashiramwe asigaye abasupportinga yivanye nico ariko bivanye nico werekanye uzi gukora kora si buri muririmbyi wese ari gumu muririmbyi mu gudafise tara no kuvuga ari umuririmbyi usanga afise tara mu kwamamaza ibintu mu gukora akazi kiwe nkuko mwebwe ugushika umunsi biriko biragenda neza bakabizera umaze ko ufise tara rero umuririmbyi yikoresha kwiri kubona umunsi satu yari kara arizego n'ama company nka Korani yaraberetse ibikorwa ari karakora nta muntu aza kukwizera utari kuramwe utamweretse icyo uri kurakora urufise akabazo bwambere tugeze mu mwanya umuntu wese afite cyarajije cyashaka kumbira nakubajije ndakubaza ati Satbi ari mu baririmbyi ba mbere hano mu Burundi bahura n'ingorane nyinshi cyane difficulté zirenze kandi ngiye kubiraba kenshi Satbi hari ibibazo je ndi wewe bimwe ntoshobora kumenya ngene ndavyidebrouillamo mugani wowe kenshi urabishobora encore kuba urikora urizegwa n'ama company n'umundi Satbi ugiye kuronka n'izindi ngorane nyinshi eske uzovyifatamwe gute hari umuntu wamaze gucara amahera ibiki n'ibiki cyagomba kugara ibiki nanje nabajije ingorane zozo kuba ukiri kurakora aho ugiye kuronka nyinshi zinasumba izo wari ufise eske uzobikora gute? Yes boss, komeza. Yes boss. Izo ngorane zose mu kuzidebrouillamo uzobigenza gute? Ko ndibaza gushika bari ingorane nyinshi usigaye uronka waramenyereye ukavuga ati kico cyo ndakimenyereye. Ankora ndanabaza ati kuba waratwize ukadushira muri video ya Beautiful igomeshikane 2 million uyu munsi kuri YouTube. Muwandi bo barakoze challenge nyinshi cyane twebwe bo muri interieur hariya mu Ruyigi tutazwi no kumenyekana ukaba waracize muri video ya Beautiful vyaratunezereye gute watwimviriye na tukadushira mu kugira ngo dushobore kuba twiga. Yes ibibazo twama twabiciyemo nta muntu aronka ibintu ko nyene vyizanye misi yose uzoronka ikintu utakiruye no kuvuga yuko uzo kwamana makenga nuko ibyo ukora bitari passable ibyo ukora kumbure bitabonwa cyangwa iki so reka twivyibage ndaziko abafana banje namwe gusa nabantu bababaye ariko reka tuvyirengagize ko twigira kahise ko Imana yadufashije nuko tutareka kuvyibuka naho Imana yadufashije tukava ahantu hose twari turi mu bibazo byinshi nitwareka kuvyibuka rero no mwanya no kuvyibagira bivanye n'intambwe turiko turatera n'intambwe tugeze ko tugatera iyindi ntambwe sinoje ku bwanje na byaranyubatse icya kabiri niwe uva muri team Satura Ruyigi encore the chief
tiva muri ya video ya Beautiful ni mwe mwariko muratamba muri mariage mwarabiryoheje ndashaka kuvuga gusa felicitation twarabayatire yes felicitation twarabayatire n'intambo zanyu nigire mwabiryoheje nubwo ko isinzima yababonye nayo nyine bararyohewe ndabizi nabo nyine bararyohewe ni ibintu byiza ni mukomeze mubandanye mutene intambwe mushiki kucyo mwifuza asyo fun yaga thank you so much bro Masavye uheruka kwizegwa na Crown Royal usinyira amafaranga menshi umuririmbyi wa mbere kugeza kuri mu Burundi ari ku rwego rwo hejuru kandi byo wabishitse ko kubera wabiruhiye n'umusaro wavuye mu maboko yawe nagomba mbanze i project n'iburi nka zitatu woba upresiza kuzokorera abafanzi bawe harimo ugwaruka ruba rushomereye bamwe barakurikiza inyigisho zawe nagomba mbaze nyimba aho bahariho igihe wo utegura kugira nk'ama conference hagati yawe n'ugwaruka ukabigisha ingene bo kwiteza imbere cinkwe ari abo bishobotse kazobahubuza ni ikibazo cyiza cyane gose abantu benshi bavuga ngo bigora ha mu miliyoni 100 iki kibazo sinda kivuge no kuba journalist ariko kanda kivuga n'umuryango wanje ahangaha n'abarundi baza kucyumbira hano ba journalist benshi barabizi benshi bari hajya barabonye barumvise byavugiwe miliyoni 100 ni investissement ayo ma collab n'ibindi hama byose birimo urumva ko zizokora zongere n'izindi zize mu mufuko gusiki utumiliyoni sikibazo mu mwanya imana ishimwe ni ushoka ureka kudashima imana kadushimira imana kuri izi ntambwe yama kuba twizegwa ni trust yes trust kandi ndizera yuko ni imyaka twamaze tugwana tuvuga hari abantu amatwi yumva amaso abona nayumva n'amaso abona yamabona n'amatwi yumva yumva kuba haje intwari zavuga ati reka dukora ikintu dushira miliyoni 100 mu muririmbyi nukuvuga yuko ubuzima bwa kwasa bagomba guhinduka kariyeri yawe kahinduka ibintu byose bigahinduka ni ibintu byiza nukuvuga biratuma n'abavyeyi bari kurira abana babo gukora umuziki gukora umuziki neza nuko wokora umuziki wawe warahejeje university because ikintu cyose ni gestion ikintu cyose kirimo intellectuality kirayoboka kiraja mu nzira nziza nukuvuga ko tugomba kugira vision uko biri kose tukagira kuri nka 2030 abaririmbyi bose bahari bakomeye barahejeje za university gutyo uzusanga industry igiye ku rwego cyane rero imagine uri umuntu uzi gukoresha amafaranga neza ukaronka amamiliyoni kuko nimba ndose 100 no munsi umwana wanje abazoza bazoronka 300 bikeneye kumenya gerance rero novuga yuko twobishima ko batanguye kutwizera natwe baririmbye tugakorera image yacu neza gukora image yacu neza niki ni kwa kwiga akwa kuba ufise discipline y'umuziki ko nta company yo kwizera udafise discipline cyane nakoranye n'ama company menshi kandi yaratureze turarira za pre-music zaratureze turazirira natwe kandi twakoranye neza ku rwego rwa discipline amanota nta nota na rimwe ryava no kuvuga yuko companies zizogenda zitwizera bivanye n'ingene abaririmbyi tugenda twifata twiyerekana bien sûr que twavuye muri rya R ya kare ariko turi muri R yindi nouvelle generation bagomba kuturabira ko bakaraba
akarorero keza kuraba kuko ntidukora byose byiza bakarobanura bijya byiza akaba ari byo bafata bijya bibi bakabishira pembeni rero kwizerwa na crown no kwizerwa nyene wizewe arahabwa kwizerwa birakorerwa akazi disciplines branding how you brand yourself n'ibindi ibizoza bivanye n'ingehe turiko turigisha urwaruka rwacu. Thank you so much. Je nta bibazo byinshi gusa numva mfise ariko nagira ndagufelicite vraiment felicitation Imana yarabikoze gusa nari numva ashaka kukubaza akabazo kerekeye n'umuziki hariho collab imwe gusa nshaka nifuza gusa narigeze kubumva menga irahari ndashaka collab yawe na Very Nice ego yo collab ndayishaka murakoze Very nice cyane yego But girl agiye gusora new song you featuring agiye gusora new song you featuring Benturo is gonna be a big song so very big song but when turashaka gutangura kwanza kumwubaka kuko hari gihe ni nka kujya kwanje umbwiye ngo ngende gukora na Wizkid muri no mwanya sindagutegera kuko ndashaka kugenda etape par etape ntushobora gushika ahantu udashaka kuri 10 utaciye kuri rimwe kandi usimvye no kuvuga ugomba kujya kugwa imbere uragenda ukabona ko wagiye exactly ariko uragwayo ntugaruka muti waherayo noneho gukora collab ikomeye n'umuririmbyi akomeye bigica bigusaba ko ubutaha usubira kurondera uwumurenze bisaba ko witeguye kwanza kuri career yawe wese success uzozifatamwo gute success kuzibamo ni ikibazo ho nyene umaze gukorana na Satbi uzochikorana nande in this country yeah because ndashaka ku branding muri ivyo yanje akomere nico gituma abagomba gukorana n'abaririmbyi kwanza bandi ashikire nawe nyene ni si ibintu bya family ngira ngo twarabanye no muri team saturabonana hari na bimwene wacu agiza akabazo urambye ati we wakubaganye icara ngaha sawa urakoze cyanye nawe bikabuko akavuga ati brother ntago kweri washimishije umuntu wese bafise ukuntu mode de vie kandi kunapanga ibintu rero very soon Very Nice nishikiriwe muzobona indirimbo kuko uko biri kose nubwo baba bicaye bakozwe mu rwego rwo hejuru bakozwe mu rwego rwiza nubwo vuga level yanje barahakwa kuyigirako nubwo bataba basora kuko turabana ivyo mvuga nakubwiye ati education nubwo ati igendero yo kwishuri nizo gutwara gukora neza umuziki wawe discipline artistic nizo tuma Very Nice aba mukuru canke asubira inyuma canke atari intambwe rero iyo ni n'amaki the buzz ugomba kuba yafise ugomba kuyamenya kugira ngo inzitizi zohura nazo zose umenye ingene uvyifatamo so very soon tutachia mzigo kwenda nani mzigo mfise ngaha nawe ariko ntiharagera yaga Satbi vraiment cyane amaze kwivuga izina yuko nitwa Wilson Eloya hanyuma abanda bakunda sana nkakunda n'ibikorwa byanyu bivanye nuko umuntu burya aremwe mu mpamvu zitandukanye hari umuntu ashobora kubaho akagira muri ka y'amastress y'ibibazo bya famille canke by'imibereho kanaka bo jewe mu ndirimbo zawe zagiye zinyubaka bivanye n'ubuzima umuntu agenda bamwo nkaje nk'akarorero mperwa kuva ku ishuri aho nahora niga byari bisanzwe bizu yuko nkunda sana Satbi haba
nubwo niga muri internet nakoresha telefone nkavuga ati hariho indirimbo iri mu gusohoka ya Satipi ni kuvuga numvise yuko iza gusohoka nka saa 3 icyo gihe je nari yaranje uburyo bwose nkavuga ati nimba baza kumaramba telefone zoba iri ngaha umuziki uza kuja ko mega za YouTube byose nzoba ndiko bivanye n'ukuntu nahukunda kuko ndagufana sana indirimbo ziranduhura kuko ntibesheye je vraiment nta byishino uvuga mfise ngo ndatuze ariko muri bikimana yampezagije ndagerageza kuvuga ati reka mu rukundo Satipa twereka mu ndirimbo zituruhura hanyuma natwe Imana yaduhezagije sanzwe n'umu artiste kandi ivyo nize nkagerageza gushushanya haba mwikaye nkashushanya haba ku mpuzu ibi byose murabona nje navyikoreye n'ibindi ntazanye hamwe mwari gutangara hanyuma hambavu yaho Samedi twari twakoranye nka timu Satura maze kumva yuko mwagiriwe ibakwe nka brand ambassador ijya company yitwa Ego nateguye ga surprise ko kuba felicita nakazana sinzi ko nshobora kukabahereza hanyuma nabwiye uyu umugendo wanje Patman ati mwe mwagiriwe amahirwe yo gushobora gushikira ahantu ari uzomumbwirire ko bitakunze ko tubana ngaha niyo byakunda nzokamushikiriza akantu kiwe cyo gituma amahirwe ngiriwe nakazananye kavuga ati mu nzira aho tuzaguhura mvuga ati ntimukore ko sope byose biri mu mfuka ariko nze gushikana icyo umutima wanje ushaka rero cyo gituma ndi ngaha ndaryohewe ko ndakwitangaho mu vinyu nawe murayobona ego mushama ariko arugushima mvuga ati dushikare dukora uko dushoboye mu gukora za mu kugwiza amamega muri telefone tuduza amashuti za YouTube kugira ngo ibintu bishikare biryoha kuko umuziki n'amamega mbona yuko birajana byose ni byose bikora mu kirere rero nkaba nk'umwe muri benshi bipfuje gushika ngaha nkabasanzwe mva imakamba mwamaze kuvyumva hari n'abantumye yuko no baserukira ati zo turamukize king wacu hariya hanyuma nizo ntashe ndazishikanye zakire bandi bana hanyuma gisigaye naco turahura n'ibibazo byinshi n'ivyo gufana ugasanga turiko turashwana n'abandi abo zindi rebo za Band Boy n'ahandi kasanga dufika niki mugabo muri kwa rukundo muri za mpanuro iri guratanga tukahagara amagabo n'ubu tukavuga ati ushishikare uzurahimiriza cyane ugwaruka kugira ngo dushikare dufatana mu nda ibintu byo gushamirana nta kamaro vyogira ariko ibikorwa iminsi yose iyo hari ibikorwa birivugira kugira ngo urinde ugomwa muri benshi bariko barakora barabona ibikorwa bakabona indero byose no kwifunga kwishi cyane kuko nizo niyo ndero cyane twagiye duhabwa namwe kwifunga hanyuma tugashira ibikorwa imbere yaga murakoze ya surprise sinzi ko neba sasa amaje nibaza ko atari si nk'ikibazo yoba ari nk'intererano je navuze ko nitwa Liz hama ikintu notangurira ko ni gukeza ku ndirimbo wakoranye na Meddy wo mu Rwanda kabisa cyari gisasa nibaza ko yarafashe kabisa cyaraturitse pe nibaza ko rero woraba muri ziga korabo ugashira mwindi nkimwe yo nga hafi muri East Africa imbere yuko simbira
muri za Nigeria n'ahandi ukaraba nyene nimba ari ngaho nyene mu Rwanda ukabanza ukahaja ugatoramwo uwundi ari Bruce Melody canke uwundi canke hafi muri Tanzania ukaraba uwundi East Africa ukabanza ukayifata amaboko yawe mbere yo gusimbira muri Afrika yose byari ibyo ndabona muranicara mukiyumvira tumuririmbyi wacu yo kuri iki kintu cyo gice kimumariye cyo gice kimariye industry cyo gice kimariye abafana ibintu byiza cyane ibyo byose n'ivyumviro kugira ngo mbese nuko nagendeye mu vyumviro by'abandi Amiri Pro yaranyubase ya Landry Mugisha aranyubaka n'abandi abajournaliste benshi bariho ubu baranyubaka barakankosora ngaha wakoze iki ibintu cenye kuri iki tugenda twubakana iyo umuntu mukebuye cyangwa mubwiye ati kuri iki akabona ko umwanka uyu muntu ntabari cyangwa agashavura uyu muntu ntabari muntu yiyumvira iterambere ntabwo bishoboka gutera imbere uyumvira uko nguko rero thank you bavuze big deal ndamita big deal twitana big deal tuzinanye tutaraba abo turi bono munsi twese nibaza yuko naco tuzogikorera very soon yaga so je arundi asiga ni gute papa mini fresh kwe sana bon je nagenda babatse ikibazo me sinka Satbi ahubwo ni nka CEO wa Empire Avenue ndumufana wa Satbi ariko na Empire Avenue ndayikurikirana cyane turabona collabo donc indirimbo ya Bento na Ben Nice featuring Bento ariko haro je ntakibona nagira mbaze yo bari Miss Erika eske tuba tukiri kumwe canke ari bize muri no Miss umufana sasa Miss Erika ni canke abandi bose yaba Benise yaba Benturu nta numwe afite amasezerano ariko twara umuryango turi umuryango sasa iyo umwana umwe sorry ateye intambwe agatera intambwe akaja ku yindi ntambwe aragira umwana yaba yakuze kuvuga ko no munsi small mama Miss Erika ashobora kuba yakuze akakuri intambwe akava kuri imwe akaja ku yindi mwarumvise histoire ko small mama afise umuzungu Jean yamukuye hajya muri management yacu bivanye n'ukuntu twamu brandinga ya urumva caraza ati asanga umwana ko yamubonaga atariko ari hago ari umwana akeye kurusha ati jewe ndarongora umurundi kazi simba nta mutwaye ucu vyumva nawe tukumana wayateye intambwe kuko Miss Erika je turazana kubakira Miss Erika ni je nafashe ukuboko ndibuka ku ndirimbo ya mbere yaratinya studio ariko akabazi kuririmba turagenda namubwiye ati tugende urazi kuririmba turagenda kwa Daddy DJ Daddy turimba indirimbo oya ndarushenda tashi wacu ni waronka umwanya ya no kuvuga iterambere ryiwe ndarizi ndarikurikirana kuva Kigali Showtime moto gushika abavuye hari akaza twabwiye ati taha mu rugo dukore tugadashika tugakora Imana ishimwe ku buzima bugenda neza n'umwana yaciye nawe mu bibazo byinshi kandi mukwiye kumusengera vuba azuzana amaproje yiwe akomakomeye muzungu ashiremo tazubwiye ati uva ngaha wubatse itafari ayubatse umuziki biciye kuri Erika abana benshi bashobora kuzoronka amahirwe yo kuba nabo bakuru ni Imana niyo bidufasha tukavyitwaramo neza nawe akavyitwaramo neza ejo murashobora kumva label ya Erika why not murashobora kumva ikintu kwisa kifasha industry muri rusange no ku bintu bimeze ku ruhande rwa small mama
ni ukuvuga yuko nimba uri umukunda ishime umukunda cyane kuko umuririmbyi wawe yateye indi ntambwe yaga. So even muri byose reka ndabashimire kuba mwaje kuba mwashize hano. Ndababwire mwebwe n'abandi bashobora kuba banyumviriza gwaruka rwose yuko aho ndi ibyo ndiko ndakora no munsi izi ntambwe ntifuza kuzisangiza ni mu ntango ariko vuba canke ukuntu iminsi zo bigenda tuzokora natwe vyacu tukuri kwa pa dutanguzi dukora akazi dushire hamwe tuvuge tuti turakoze iki kintu ku neza ya Team Satura. Ni ukuvuga yuko iyo ndi muri Crown ngiye kugerageza kuraba abajene badafise akazi, nsabe boss wanje ti boss saidia abana twavonye ngende muri Brarudi konyene ngende yaga. Iyi ni Crown Royal turungikiye Burundi whiskey. We can share. This is Burundi Waragi. I'm a brand. I brand this. I brand this Burundi Waragi. Manake tutakunywa tuwe tipsy. Oh, na Crown Royal. Yaga. We can share. We can share. Sasa mtamaliza msikufi jameni. Injo Crown Royal. Yes boss. Thank you so much. Urakoze kuri livraison. Asante sana papa. We are Crown Royal. Twihe. Iri cupa urayibona neza. Umurundi wese nuko aribona karifata akarikoresha kuko riri mu bintu biri kubizana industry mu urindi shusho. Ni n'inzoga nziza iyo winyoye itakukwice cyane ahubwo iragufasha kwiyumvira how you to plan gute wo planning life yawe ubuzima bwawe bw'ejo. Kandi turabizi yuko umuntu abaho adafise vision adafise uko ashaka kubona ejo hiwe, uwo muntu ntago aba ari umuntu wakazoza. Rero unyoye iki kinyobwa nta gasibe ntaki, ni kinyobwa cya wiyumvira kure ugashuvuga ati ejo ugasanga waravyuse uramurushije situra amabafre yaho siyo mse yaga. Thank you so much. Turashaka gusharinga tukagira cheers kwanza before achange tugire kanda ndabashiremwo abafata. This is my job now. Ubazogenda guserva mukabare ndiko ndagira publicity ya Crown Royal. Nje mu ruyigi nkazizana tugasangira nk'abantu tugasangira. Cedric. President. Kama ni maji wese. Naba byinshi bibi cyanzoba. Oya iyo ntivunagura nicyo cyiza cyane. Iyi ntivunagura. Bashiramo citron ariko. Ya ntacyo. Egibye. Batman. Ya, kumwana kavuye. Yaga. It's nice to acha mimi tutamaliza kazi kwanza. Ingo, please. Let's share. Cheers. For Crown Royal Burundi Waragi. Team Satura oyo. We are Empire Avenue. You know,
benshi mu inshuti zanjye connection kwanza contact kugira ngo wepalpiye ibyashara byawe udandaza impano yawe n'ibindi rero abo ndafata umwanya wabo umuto kuko nabo nyine n'abantu baba bisumbuye ariko umwanya munini nkafatana n'abantu wadogo tukamamiye nani ndo umuntu muto mutazontinya cyane cyangwa mutazotinya umwana w'umuntu kuko ku isi twese turangana niba babishe turangana mu buryo bumwe gusa Imana yabitandukanije kugira ngo Satubi abeho arushije naka mu bintu kugira ngo tuze turubahana mu cyamake ko ufise indoto kandi nyinshi ziriko zirabaka je nabya nk'umufana wawe ndafise indoto si indoto yera frere si indoto ufise ni indoto yerekeza kuri wewe Satubi uwo munsi ndishimira kuba ndi umufana wawe kuba no ndonka amahigo yo kwicara nkasangira n'umuririmbyi nka Satubi gusa ndafise indoto y'ikintu je nkeneye muri jewe kandi ico kintu cyashika ndumva nzobangehewe cyane nk'umufana wawe Satubi ndashaka kubona jewe ndi muri clip ya Satubi imwe ariko arashootinga nanje mpagaze iruhande yiwe bakankamera nanje nkaboneka muri clip video ya Satubi ndi kumwe na Satubi ico kintu nanje nicyashika nkakibona ndumva neza nzobangehewe cyane sinzi nawe nk'umu artiste agezweho akundwa cyane mu Burundi inyishu yiwawe yaryoshe cyane ndayibona igihe bizoshika ndumva nzobangehewe cyane naba nkiri muzima papa bizoshika ndakubonye ndagushize mu mutwe usijare uzabona ati allo ingo inshallah so murakoze rero big up kandi mukomeze mushigikirane mukundane amarencontre menshi byose bishira mu kiyago tugendera ubuntu twubahirizanye niwashika mu rugo mundamukirize mama nizaya kuza kumwemerera kuza kwiga university hariya mu rubo Imakamba mwandamukirize ntarukira muri Primusic na Imakamba nano hambere bafata neza cyane yego Gitega ho nacyo mvuze uko Gitega ni yarandetse muncamashi ndibuka tugenda muri album y'inkuru y'ukuri twagiriye launch Gitega après Bujumbura kandi baranyakiriye kuva icyo gihe n'ubu baracyandeze mukayanza naho nyene nsinzi ko ari team Satura ariko birashimishije naragiye umunsi umwe nca mukayanza bayita gute bukeye mpura n'abantu bashaje bageze mu zabukuru murambabarira turasangira hajya bukeye hajya ku gasoko winjiye niwagerayo bandamukirize na team Satura we ni ingozi wivugira make ari ubikira n'umuntu ariko kwame ngo si hari abantu nk'aba bashika kure cyane so Ngozi murabizi kugasaka hose ni muhira ndetse ndabakiyese kuba intara yanyu yarateye imbere ku rugero runaka ni byiza mukomeze muteze imbere na music industry narumvise arimo n'abaririmbyi bahari uno munsi mukaba mufise n'umuririmbyi nka Masterland abaserukira hano ni ibintu byiza Kiriku akiri pia ni ibintu byiza cyane ibintu bibereye mukomeze mubandanye mutera imbere mu ntara yanyu so thank you so much yaga